Ati mwiriwe mwake, karibu kwicano Ishimwe podcast. Akazina ni Jimbere Dieudonné. Akazina Aneta Irakoze. Ndi kumwe n'umugore. Iyi ni episode ya gatatu ntihenze, aho ya kane. Ishimwe podcast turabazanira ibintu vyiza, tuyage, tungurana ubwenge muri vyose, ubuzima, Imana, mbona kazoza, muri kazoza ka none bunyene muri bihe turimwo uko nuko. Maze ndakwibutsa yuko ufise nawe topic au sujet, mbega ni subject sujet France sujet urandika ngaho muri comment urabe ko tutayikorerako. Ego no munsi turagarutse tena ku kiyago kimeze neza. Niyo mpamvu ndagusaba yuko wohera kwaka kanya urabe video gushitsa ku kanyuma. Ego na cyane ngo ati uri umuntu, ndizera uri umuntu uri kuraraba iyi video, kubera bavuga ati mwibihe rusanga ari amabat ngo araba ama video ugasanga abantu bayiravye, aho abantu bagize commentaire hubwo ngo ati ni ibintu nyene byo muri computer ko nuko bwandizere yuko uri umuntu uri kuraraba ino video. Ego rero ngo ati topic ino munsi ikintu tugomba ko twoyagako ni ikintu kijanye ngo ati nimbabazi. Wewe nimbabazi ni iki? Imbabazi cane ikintu umurundi wese yumva. No umuntu wese yumva, mugane hari umuntu ashobora kuvuga none imbabazi nyene. Imbabazi nyene muri rusange urumva nukubabarira cane. Kubabarira. Basi bavuga kubabarira. Gusaba imbabazi canke kuzitanga. None ujya imbabazi ni kigongwe. Ni none wumva imbabazi ni iki? Urumva ko atari kigongwe. Ahubwo imbabazi ni termo nyene yisangije, ngira ngo ifise meaning yayo. Bisa tajanye n'amaranga mutima y'umuntu. Ariko ni nkaco kimwe. Mvuze mbabarira. Cenka nkavuga ngirira imbabazi. Vyose ni co kimwe. Okay, nge tugomba duhere kw'ikintu kugira umuntu atahure imbabazi definition. Hariho ijambo riranga imyidondoro y'ijambo. Nkuko mvuze imbabazi ukacumenya imyidondoro y'ico kintu carico, definition y'ikintu. Rero mvuze ngo ati imbabazi ni iki, ucumbwira definition y'ico kintu. Definition mu Kirundi imyidondoro yawo ni nko gusigura. Nko gusigura ico kintu. None imbabazi, definition y'imbabazi ni iki? Tike ndabira mugane sinzi ngako ndabibona. Bironde definition imbabazi. Mbega nyene kisima ari yo mu Congereza bashobora kubimbwira. Ndavyibaza kabaza n'isiguro y'ikirundi. Wagize ibabazi, imbabazi uko izumukiza. Definition. Okay. In a broader culture context, it is also understood as a deep, nurturing expression of maternal care, famously translated as place where you will receive all the love and care your mother will give you. Forgiveness, babazi, healing, gukira, unconditional love, urukundo umuvyeyi ashobora guha umwana. Urumva naba nta definition bafise, gusa bafise isigura cyane yo kuvuga ngo ati ni nko kuba mubara rasengira ngo urukundo rw'umuvyeyi ukarusubirako nka kujya warubuze. Akujya umuntu mubabariye urumva ashimva amahoro nkuko iyo afise umuvyeyi yaramusize. Chakirundi kiragwaye. Mugani no munsi tugomba tuyage ku mbabazi, cyane imbabazi hagati y'abantu bakundanye, hagati y'abantu muri rusangi. Mbega imbabazi zitangande, zikwiriye nde? Mbega imbabazi ni ikintu umuntu yofata gute, yovyigenzamo gute? Urumva
imbabazi nyene. So inge duhere ngaha ku muntu yakorewe amakosa, kubera warakorewe amakosa hari usanga nyene ufise intuntu au ugira umubabaro uko nuko, hariho n'igihe wibagira ayo makosa mugano ukumva menga muri wewe wama wababaye ntuzi impamvu, mugano ugasanga bwa bundi hari umuntu yagukoreye amakosa nkuko twumvise ngaha ngo ati ni nko gukira, umuntu imbabazi ni nko gukira. None nk'umuntu yovyifatamo gute atarose izo mbabazi kandi yarazikeneye hanyuma akavyibagira kumva nyene umenga ari mu mabaro ukomeye mugana ntamenye impamvu, mugana akaba akeneye za mbabazi z'umuntu yamukoreye nabi uko nuko, yovyifatamo gute mw'ico gihe? Akotse ni mu gihe umuntu yoba yasavye imbabazi ntibazimuhe. Oya, si mu gihe yoba yasavye imbabazi ntibazimuhe, ndiko ndavuga ko urya muntu yagiriwe ikintu mugana akabura umuntu amusaba imbabazi. Nk'ubu ndagukoseje mugane urindiye ko nzoza kugusaba imbabazi hanyuma uravyibagiye mugane kumva menga hari ikintu kibuze muri wewe wama wababaye, ntiwibuke yuko hari umuntu yakugiriye nabi. None nka wewe wovyifatamo gute? Jewe ndaravyibagiye ndibereye hiyo mugani nawe uracari muri wa mubabaro kandi nawe nyene hari ukuntu menga uravyibagira mugane ukumva hari ntibigenda neza umenga hari umuntu yagukoshereje. Okay. Nukuvuga umuntu wese aba yimenya ukuntu aba ameze. Hariho umuntu ashobora kudasabwa imbabazi akacaguma ababaye muri we, kaguma ababaye yashavuriye umuntu akanamukorera n'ikibi. Yarankoreye iki ntabwo yigeze asaba imbabazi, urumva akababara akabigumana akarindira wa muntu kamusaba imbabazi akabibura, akaca ahitamo nanje ngo bandamukorera iki, ndamugirire nabi. Hariho abicana, hariho ababakorera ibindi bintu nyene bitari vyiza, ati nawe azabone ko yambabaje. Aho navuze muri rusange ukuntu usanga abantu bameze mu gihe umuntu yabakoshereje ntabasabe imbabazi. Ariko nka jewe basi nivutse uranzi canke okay. Jewe umuntu nyene yagize yambabaje yashavuriye yashavuje. Oya bazo rero uwo muntu ashobora gukira, arashobora gukira kubera uvuze ngo ati ngo hari abantu usanga wamukonsereje ashavura agira n'abandi usanga hari ukuntu bavyakiriye ugasanga mbere nizo mbabazi naho utozimuha wene nyene ubona uko tu. Okay, nivyo natanze akarorero ko hariho abantu usanga bibababaza ko batasabwa imbabazi bakaca bakora ikibi, ati nanje ndamukorera iki. Uretse ko hariho n'abandi bantu umuntu ashobora kuvuga ati reka atasabye imbabazi, reka jewe ndamushikire ndamubwira ati kijya kintu wankoreye carambabaje, numva ndakwase, numva nyene gwa rukundo nahora ndagukunda gwaraheze, ndakubonye numva nyene inzigo, numva wapi ndashishwe navenzwe. Urumva ati rero ndagomba jewe kwa bijya bintu no kurumva bane nanje narakwiyumviriye nabi, ndifuza kukugirira nabi. Urumva uwo ni waba yacumuwe ko mugana bawagiye kugira gute gusaba imbabazi, basaba ameze nk'umuntu agiye kwihana. Kandi si we yari kubikora muga kubera wa wundi muri we nta gusaba imbabazi nta bimurimwo, ategerezwa kugira gute kubera we yifitiye uwo mutima basi nyene agomba guharira, agomba kwiyumvira amahoro, akaca yishikana mbabarira ibintu wankoreye byarambabaje ndakwanka n'ibindi akaca avuga rero mbabarira bwa bwenzi nyene bugirente bubandanye. Hariho umuntu acavuga wo basi nk'ubu dufata ugasanga bifashe nk'ibisanzwe. Hariho umuntu ashobora gukoshereza uwundi akaca bifata nk'uko mengo nyene ibintu nyene bisanzwe nyene vyibereye ngaho mugana uwundi yababaye. Arashobora gucumubwira wo kumbe warababaye uramererwa nk'uko nukuri mbabarira sinari ndabizi, nabifashe nk'ibisanzwe nk'ibintu bitoya, sinari nzi ko wababaye kugera hiyo. Nawe akacagira gute akaca asaba imbabazi. Mugana urumva Imana umuntu ikunda nujya muntu yabanje kwishikana kandi ari we yari gusabwa imbabazi akaba ari waza kumwitanga ati warambabaje mbabarira. Okay. Hariho n'uwundi muntu nyene avuga nyene naho yankoreye bijya akaba ataje kunsaba imbabazi, reka ndavyihoze nta kundi. Akavuga ati jewe ndamuhariye, mugana uwo muntu naho uba wamuhariye Imana yigumimona kamakosa kuko ntiyigeze aza kuvuga ati mbabarira canke nyene aje mu bihezi kuko ikintu coco gihari.
abantu babiri bakoraniye ikosa nta muntu agenda kubwira patiri ngo urumva ngo naka ngo naramukore ibi n'ibi no umushikira wonyene waba baje ukavuga rero kwa bya bintu mbabarira sinashobora kuza kubwira pasiteri ngo urumva ngo hari umuntu ngo nakoreye nabi namwiyumviriye nabi namukoreye ibi n'ibi no bisaba ko nshikira wewe nyine gukoreye ikosa nkavuga ati mbabarira hanyuma bikagira nte bigahera kuko nubwo nogenda ngo gusaba imbabazi ngo basengere ngo Imana irambabariye uzoguma mbona nabi ntuzomenya nuko nihanye kandi izo mbabazi n'Imana ntizemera igwa mu muntu ashikira uwo yacumuyeko rero umva abantu baruko hariho ubuca ategura ibibi hariho ubyihanganira akabireka nyine akabirenza ko hari n'ugenda akavuga ati bijya bintu no kuvuga tuvyakira mu buryo butatu ni butatu ushobora kugira ingaruka yo kwihora yego ushobora kucanye nabibona nk'ibintu bisanzwe akabyihoza akavuga ati ndamubabariye uwa gatatu nawe no waca aza akagushikira ari wamubabaje akavuga ati bijya bintu wankoreye mbabarira je narakwiyumviriye nabi nyene numva ndakwanse numva nyene tuvyakira mu buryo butatu nka jewe kweri wankoreye ikosa utaje kubimbwira nawe wogana kwa pasiteri akagusengera ukihana umenya ko wankoreye ikosa ntuje kubimbwira sinzi kweri kandi n'Imana urumva kibishigikiye yuko ukoreye ikosa umuntu aba ari ngombwa ugende umushikira uwo nyene wacumuyeko aho ni byiza aho ni sawa urumva none mugari nta ngorane aho nta kintu cisha ko uwo muntu yagize ayibona nk'ibisanzwe nawe baba baramukoseje akayibona nk'ibisanzwe nta ngorane nyamba ubona aronka amahoro akaguma yibandanyiriza n'ubuzima urumva ego uwo muntu azosigara adiringa n'Imana bazohura n'Imana mugani ujya muntu yibere mu mahoro ndibaza nta kimwe bigaruka ko kuri wawe biki nibi nta kibazo urumva we aba yiyakiriye yihaye amahoro vyagize vyarenganye ahubwo ikindi nari nibagiye hariho umuntu ushobora kugenda gusaba imbabazi ahubwo akaca gukarira akaca shavura kugusumba urumva akaca nyene azana ibindi bintu no sheri please karagaciyemo urumva akaca shavura karagaciyemo ego urumva akaca agira ntakaca shavura nyene mu mwanya akaca kara kandi niwe yakoze ikosa ariko sije nawe nakoze ikosa yariwe okay urumva akaca agira akaca shavura nyene kandi hari hageze ko avuga uno muntu araje kunsaba imbabazi reka ndamwakire ahubwo ndamubwira ati mbabaje nico nacumuye urumva umuntu ahubwo ngira hava bishira mu migwine abantu usanga tume okay uja gusaba imbabazi akaca shabura kugusumba nyene rumva akavyakira nabi kandi wewe wari ukeneye kwironkera amahoro mu mutima okay n'uwundi abifata nk'ibisanzwe akavuga ko yase kusaba imbabazi nta kundi reka ndavyihorere nyene kubana n'abantu nuko bimeze ugenda gusaba umuntu imbabazi kubera wamukoseje hanyuma akavyakira nabi bariho kuko ndarakugiriye nabi ngene kumusaba imbabazi naramugirina hanyuma ukacushavurira akaca shavura akaca agomba ahubwo bagwane babihereze ngaho uragarutse n'ivyo wankoreye uragarutse nyine uragarutse urumva muri we ntabara muri we nta barimo kugira gutangi gusaba imbabazi urumva niwe uba wancumuyeko mugani ntavyo agomba uragomba kwihora nyene urumva asanzwe ngira n'umuntu akora ibibi nyene yumva nivyo bibi vyiwe byo kuvuga ngo biki ngo mbabara nta biri muri we urumva rero umuntu yaca bivuga nyene gutyo no wo wundi nyene agushikira mbabarira kandi ari we yagize nte yacumuyeko urumva novuga yuko tuvyakiranye nka umuntu wese nyene akavyakira uko mugane wobishira mu ntuze zine okay ubwo nawe ndakubaza mbega uburyo bwa kangahe uranze oya tubwire uburyo bwa kangahe bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu bwa kane bwa gatanu urabizi reka kwigisha urabizi okay none imbabazi ni ikintu ciza ni ikintu cubaka burya n'ubundi gikomeza n'urukundo gikomeza mu gihe mwariko murarondera iterambere n'umuntu birakomeza kubera abantu benshi bashobora gukorana ikintu mugano ugasanga biragenze nabi munyuma ugasanga aho haraniye aho umwe yogera gusaba imbabazi ugasanga nihone bipfiriye hubwo
umwe akaba jewe ahubwo ni we nakwiye kuza uwundi jewe nahazi zisaba sindozimuha ugasanga ibintu birapfuye so mu bagenzi umuntu bigora yuko yakira imbabazi aho atanga imbabazi yovyifata bwo gute umuntu muri we atarimo gutanga imbabazi cyangwa atarimo gusaba imbabazi okay aho umuntu wese arakwiye kwiga gusaba imbabazi kandi no kuzitanga kuko nko gutanga imbabazi nyene no muri Bibiliya biriyo duharira abatugiriye nabi kuko n'Imana yaduhariye kandi n'ubu yamiduharira kandi umuntu adaharira uwundi nawe nyene azorinda afa Imana itamuhariye kuko urumva nyene nawe ivy'Imana ibimwihanganira bari vyinshi kuba turi ku isi ni vyinshi Imana iduharira ubundi yaba yavuga ngo ku isi haba umuntu agororotse nta numwe abariho tuze tuba twarapfuye rero umuntu adatanga imbabazi nawe ntabaha agaciro imbabazi Imana yamimugirira buri munsi akisanga yabayeho kubera imbabazi kandi imbabazi z'Imana kubera Imana iduharira natwe no kugira nte no guharira abatugiriye nabi nta caha na kimwe umuntu yo gukorera ntumugirira imbabazi nyene uramuharira nyene hama yagusabye imbabazi bigahera ataje kugusaba imbabazi ukamushikira kugira ngo wironkera amahoro mu mutima ubwo nyene hariho agastory cendibuka umugenzi yigeze kumbaza kize kumbaza mugane yabazije ibintu bikomeye ambwiye ngo ati none nkuko uvuga ngo ngo urasenga uraharira uri umuntu mwiza uko nuko ambajije none nka kujya ho umuntu akagirira nabi sister wawe ukamuzi ntiwogenda ukamurondera ukamukubita ukamwica jena mugane jenda bamwishuye oya ivyo si byo wanje kwishura Imana niyone ibimenya ngene izomuhanda si jewe mugani hari undi nawe wene ku buryo bwiwe yambajije kibazo nawe yarafise inyishu yo kuvuga ati umuntu akoze ko sister wanje ndamumenya ni ngombwa namusanga hariho hose arashinyamba tugwana yamba bamfunga nta ngorane urumva nabonye cyangwa bimeze gute ico onye no kuvuga ijambo ry'Imana ritubwira ngo uguhora no kw'Imana uretse ko hariho ibyaha umuntu ashobora gukora bikaba ngombwa amategeko akamuhana ivyo birabaho mugani no mu mategeko ntivyemewe ko umuntu yihanira urabizi bagufashe wihanira bavuga woke wabihejeje hari n'igihe nabo baca bagupfunga ugasanga we nyene bari no kumuhana birushije n'ivyo we wakoze bakamuca amande bakagira gute muga kubera wihaniye wamukoze ko gusukihanira bakavuga basi we rubanza waruhejeje kandi kujya n'umuntu yihanira urya umuntu ntiyihanira nk'umusumaje kukwiba hanyuma akabona ariko arakwiba ntushobora kumuhana aho nyene oya ntibiba vyemewe ndibaza Imana iravyemewe none umuntu yoza akinjira ngaha ni ngaha akagomba kumbwira nabi sindamuhanire ngaho nyene oya vyitsa Imana ibigufashije akaba atakugiriye nabi nubwo bamufatanye itonga ry'ibintu yivye ucumushikiriza ubutungane kuko namwanya ufise icemezo batavuga ngo wamubesheye biba ari ibintu bigaragara ucumushikiriza ubutungane mugani kwihanira haba mu ijambo ry'Imana rirabitubuza no mu mategeko nayo namye mbona keshi ababijeje batabikunda bakeneye yuko para muri Amerika umuntu arihanira usanga umusuma benshi baratunze uburyo bwo kwivuna umwasi uravye nabi urahaburira ubuzima kubera mu mategeko mu constitution mbega bitwa constitution mu Kirundi constitution ari amategeko agenga igihugu umurundi arafise uburenganzira bwo kurima umurundi arafise uburenganzira bwo gusenga idini yari yose umurundi arafise uburenganzira bwo kuja mu matora kumubahiriza oya hasinga vyitwa constitution ndabira constitution ndiko ndagitora neza pe umusore gatoya mutwihanganire
ko turaraba kugira ibintu bigende neza. Itegeko nshinga. Itegeko nshinga. Ni nk'uko yoba arenze amategeko asanzwe ahari aba yabirenze kabitse amategeko bashinze. Mugani uravyumva ivyo ari vyo, umuntu afise uburenganzira bwo kuyihora. Mugani sinzi ko ari uburenganzira Imana iba yahaye umuntu, aba ari uburenganzira abantu bashinze nyene kugira ibintu bigende neza, ngira ngo sinzi mu gihugu. Uretse ko ngira byo babiri no mugani iconzi nuko muri Afrika henshi bagufashe wihaniye ushobora kugira nawe guhanwa mu bandi kandi ariwe bari kuburanira mugani ukaca usanga nawe biguteye ingorane. Wewe umufashe nyene mushikiriza ubutungane hama bamukosore. Nivyo vyiza. Ari vyo muheza muri uwo mwanya mukabiheza nyene akakubwira mbabarira bigahera, mugana ari icaha gikomeye no kumushikiriza ubutungane hama bukamuhana. Ari ukumufunga bamupfunge, ari ukumuca amande bamuca amande. Okay, ivyo biremewe. Okay. Tugarutse nyene kwico nyene, mbega uribuka wari ugeze? Cari ico nyene yuko bitemewe kwihanira nyene, waciye uvuga ngino ngo biremewe sinzi. No biremewe mu mategeko, mugani uravye nawe hari usanga nawe uguye mu mutego. Nabo bakagufata. Bivanye n'ingene wihaniye. Ni mu gihe uba wihaniye ngira ukamugirira nabi cane. Ni nko mu gihe nyene usanga ivyo bintu basi yareko aragira bitari bikwiye ico gihano bamuhaye. Wamurenganije ugasanga basi nk'umuntu yareko aradodora hanyuma wibaza ngo ni igisumu, ugasanga uramurashe hanyuma apfuye none uwo muntu ko atana kimwe yari afise waravye urabona ko yareko aratunganya umutekano wawe uko nuko. Ivyo vyose barabiraba bakavuga wowe uri mu makosa aho ntiwari mu makosa. Mugani urumva rero imbabazi twagiye kure twihanganire kandi turacari kuri cya kintu nyene c'imbabazi uko nuko. Abantu kwihora aho wumva amaze kwihora ntawagomba gutanga imbabazi. Okay. None nk'umuntu atanga imbabazi nawe urumva tubinyuranye, umuntu atanga imbabazi mugani nawe ntazironka. Ubu ndagusabye imbabazi mugani ntuzimpaye. Wewe ntibica bimbera nanje intuzenye ingorane. Ico mbega ntitwakivuzeko. Oya ntitwakivuze. Okay. Urumva umuntu yasabye imbabazi hama ntuzimugirire nta kibazo. Imbere yiwe n'Imana Imana ntabwimubona navuga wo yagiye gusaba imbabazi yazimwimye, uwo yazimanye nawe ni wacaja mu gihano kubera iki yanka gutanga imbabazi kandi nawe Imana imuharira. Kandi nawe nyene atabuze amakosa yakoze abandi bakamuharira. Wewe wasabye imbabazi woke uritekanira nta ngorane jewe nahazongirira nabi n'Imana yabibonye namubwiye ivyo nagukoreye numvise mu mutima ntabwo ari vyiza mbabarira. Yakubwiye Jesse ishobora kukubabarira. Okay, urumva uca ugira nte uca wibera amahoro nta kundi. Okay. Aho imbabazi hagati y'abagenzi n'inshuti. Imiryango nayo. Nico kimwe. Mugani nibaza hariho basi akarusho. Akarorero. Washakiri. Akarorero kashikiriye gusa ngira ngo hariho uburusho. Kubera umugenzi basho ashobora kuvuga ati ntahatambabariye nta ngorane. Turagira ntabwo birahera. Ubwo mu muryango naho umenga ntivyohera. Ukaguma nyene wiyumvira. Suko biri. Okay. Tubishize muri rusange ntivuze nka jewe nyene ukuntu ndavyumva kuko mba numva nyene kare tuze jambo ry'Imana tubwira ngo tugiranira amahoro n'abantu bose.
okay rero umva namba twumvise ni kuri bose imbabazi zikeneye bose kuziha bose kuzisaba bose udacaguye muga nkuko uvuze ati hari ahantu wosanga bishobora kuba bibi kurusha no mu muryango nyene urumva umuryango nyene nawo bari umuryango dufate nk'abavyeyi gutyo abavyeyi bagukoshereje hama urase kugira kubaha imbabazi nawe wabakoshereje urase kubasaba imbabazi urumva nko kubavyeyi ho no muvumo kuko umuvyeyi akuvumye biragufata umuvyeyi ica kwatuye ko kikubaka guhezagiye okay urahezagirwa kandi akuvumye nyene uravumika undi muntu wo hanze nyene nkuko babivuze ntaco nyene zoshobora kutagufata cyane mugano umuvyeyi umuvyeyi n'ikindi kintu nyene urumva nawe ari mu gishingo c'Imana nyene rero ni byiza nyene na cane kuyubara umuvyeyi ntumushavuze agucumuye ko nyene umuharire nyene kuko n'umuvyeyi ushobora kugira umushikiye nawe nyene papa mama bibintu si byiza byarambabaje mbabarira abavyeyi bashobora hariho abavyeyi agashobora kutagusaba imbabazi mugani nk'umwana ni itegeko nyene uramuharira nyene ukavuga ndamubabariye ni papa ni mama ibyabaye byose no muvyeyi wanje nyene ni ciyemwo ni satani ubundi kuba ndiho ni kubera okay izo bikarengana aba sister aba brother no kuvuga nyene nuko kubaharira kuko urumva nyene umuryango no kuvuga ubara umuryango ubakenera imyanya minini ubakenera ibihe byinshi urabizi nawe ngene wabakeneye wama wabakeneye abavyeyi abavukanye gutyo nyene urumva umuryango bara umuryango nabo kwirinda cane ubakoshereje basaba imbabazi nyene bikiri hagufi bagushavuje ntucubanka oya bashikire hama mugire gute mu biheze nyene kuko n'umuryango utegereza kuguma uri kurakenera umwanya wose mugakeneranira cane abavyeyi abavukanyi urumva no kubaharira nyene kugira ngo umuryango ubeho utekanye ntukuremwo umuvumo ubwo ndakora abana rya jambo constitution mu Kirundi ni ibwirizwa shingiro ry'igihugu uko nuko amantuze amategeko ngendo wako n'amategeko urumva aba yashinzwe udashobora kurengako okay hagati y'abavyeyi umva birakomeye mugani ni kubabarira imbere ya vyose bashobora kwakira umuvumo ibiki n'ibiki bikagushikako na cane none burya uguharirana ego umuntu araguha imbabazi mugani umenga naho wamuhaye izo mbabazi aho naho wazitanze izo mbabazi umenga nta nuko wabikoze urumva gute ugasanga nta mahoro rose naho watanze izo mbabazi aho naho wababariye uwo muntu ukamubabarira ukumva menga umenga wamubabara uracariho umenga nico kimwe naho utari kuzimuha wasabye imbabazi neza sinzi kuba wasabye imbabazi neza nico kibazo nyene kubera aho umuntu ashobora gusaba imbabazi aho gutanga imbabazi mugano kumva nta na kimwe gihindutse muri we aho umenga amubona kwa kundi nyene arashobora kukubwira ndaguhariye muga ataguhariye akakubesha kugira ngo urengane akavuga ndaguhariye mugani ntiyaguhariye nyene karacariyo n'abandi babona n'abandi bazakira nabo nyene ugasanga nico kimwe n'uwundi aguharira nyene ati bivuye mu mutima nyene nta kibazo mugani mu gihe nyene wasavye imbabazi umuntu kumva nyene nturi kuriyumva neza nkuko babishaka nk'umukristo urashobora gushikira umukozi w'Imana byagenze ukuntu ndasaba imbabazi muga numva mengo ntabwo ndabuhoka neza ngo niyumve nkuko nabishaka okay tugiye naho twavuye muri rusangi mu bantu tugenda mu miryango okay tugiye mu buryo bubiri mu bagabo aho no mu bakobwa burya uri kuravyumvira abagabo n'abakobwa oya mu gihande cyawo para ngo mu bihande bibiri bagana abakobwa oya mvuga mu bagabo aho mu bagore mbega imbabazi umugabo n'umugore oya para umugabo n'umugore cyo turakishikako mvuga mu gihande c'abagore ibintu vy'imbabazi vyifashe gute n'ugo ruhande rw'abagore abagore abakobwa
okay. Sinzi iby'abagabo kenshi imwe mvuga ku by'abagabo kubera iby'abagabo ndibaza ni ibintu bigufi gusa hari abasaba imbabazi n'abadasaba imbabazi n'igihe usanga nyene muce mwangana n'umuntu bigaherera hiyo nyene ugasanga nyene mwahebanye warashavuye nyene ugasanga byaheze n'abandi muza mugasaba imbabazi bikarengana ndibuka gusa turi abana niho ni momenga je n'abagenzi twaragwana mugani mukanya gato ugasanga dusubiye gukina tena tugasubira kugana gukina umupira urumva byahera aho nyene mugani ngira ngo abakobwa usanga ari ukundi kuntu sinzi mugani twe wahungu bibaye gusa gatonya mwaragwana bikaca bihera hariho n'igihe mutasabana imbabazi ahubwo imbabazi zari gukubitana zari izo ngwano hanyuma mwashavurayo mukaje bonkeri yukubagira yuko mukagwana bikaca bihera mugaca musubira gukina tena bikaba biheze mugani mwarakuze urumva hariho kwa bwa bufasoni kubura umushinga nawe ukavuga ati wahinge ngenda kumugenzanje ndambwire yuko ikintu cyambabaje ambabarire aho nasaba imbabazi uko nuko kubwira ubugenzi bwacu bugumeho arivyo turiko turakorana bigumeho ntihagire ikintu gipfa uko nuko rero mu bagabo kenshi ivyo bintu ndibaza biroroshe mu buryo wewe ushobora kuvyifatamo ushobora kuvyifatamo ukavuga ati turahebanye kuba ubugenzi bikakorohera ushobora kuvyifatamo ati ngende kumusaba imbabazi aho ndamubwira icambabaje bikoroha ushobora kuvyifatana mugakubitana bigahera ivana nawe ngene uvyifatamo mugani mu ruhande rw'abagore aho ni ibintu by'imbabazi bimeze gute? Okay, mu bagore genre feminine novuga yuko mvuze muri rusange abagore abakobwa gutyo baraharira abenshi baraharira abenshi bashavura n'ingoga ukazubona umuntu yashavuye nyene n'ibintu mengo byari bisanzwe ukazubona yashavuye hariho rero abafise impano y'ukurekura n'ingoga ego yababaye n'ingoga na n'ingoga mugani mukanya biraheze nyene umusavye imbabazi ndagubabariye bihere gutyo cakazana ukuri ibintu wankoreye nagushavuriye mbabarira okay nabandi rero nabanyene usanga bashobora kuba bariho nyene bariho usanga bafise imitima yoroshe nyene akabigumaho na mu mutima akakwereka nkuko umengo n'umugenzi mugatwengana mukagira gute kumbe nyene ntiyaguhariye nyene agufitiye nyene inzigo canke yakubeshe yaraguhariye muga ntiyaguhariye nyene ukazosanga nyene nivya bindi navuga nyene aragukoreye kibi kandi wabona mengo n'umugenzi bararogana baricana baragira ibiki urumva kandi wamengo ni ibintu bisanzwe rero hari abaharira hari n'ababika hari abatanga imbabazi hari n'abatazitanga nabo nyene uje kubasaba imbabazi baca bakara bakagira gute urumva nyene biri mu ntuzenya zose. Okay. So tuze aho abantu benshi bakunda abantu benshi bagirira ingorane habera ngo ati mbega amabanga komakomeye basanga abantu nyene batandukanye bankanye bavanye nico kimwe no gutandukana bagwanye bashavuranye nibakiyaga dodondora hanguma ndondora ngo ati ibintu vyinshi rero hagati y'umugore n'umugabo ibintu vyo kubabarirana umuntu yovyifatamo gute? aho nawe ngira uraza kubwira abagabo bagenzi babo sininjira mu mabanga y'abagabo ni muri rusange. Okay, imbabazi ko twagumye tubivuga zirakenewe cane urumva nyene mu rugo hoho hagati y'umugabo n'umugore hoho zirakenewe by'umwihariko zirakenewe cane kubera ahatari imbabazi ndibaza nta n'urukundo ruhaba umusanga yabenjwe undi yabenjwe umwe avuye ku kazi yasanga umugore yashishwe yambusheri akacaguma yinumiye yirabira hariya anye urumva ibintu nk'ibyo rero imbabazi zirakenewe cane 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 hagati y'umugabo n'umugore. Umugore nyene yakoze ikosa kubera nta mumarayika mu isahari yakoze nyene amakosa akahakorera umugabo agaca bugufa akavuga
mbabarira sheri wanje mbabarira uko babita ntavyonzi ingene babivuga nyene urumva umwe wese amenya ivyiwiwe akavuga ati mbabarira nukuri nakuze amakosa nakubabaje ibintu nk'ivyo nyene hama urukundo rukagira ntirugakomeza ndizera n'umugabo biba ari vyiza nyene nubwo ntazi usanga hariho abagabo ngira badatanga imbabazi akacagira nte arumva aciye amwakira wumva amahoro ndakubabariye baca basubira mwagwa rukundo neza bakubaka urukundo iterambere mu rugo rwabo ibintu byose bikaja imbere mugabo mu gihe umugore yosaba imbabazi umugabo akaca avuga rimwe kabiri gatatu ahubwo unteyesha avuga umuki wagize gute canke amakofe ngayo no kuvuga gwa rukundo ruba gwimutse gwigiriye caruvuga ataho hano saho kuba sinohaguma ngwaho nihungire nge ndiyo bankeneye none wo kwibaza ngo ati aho bipfira ari ca kintu cama cabaye yaba umugore yaba umugabo yama yasavye ko imbabazi hanyuma ugasanga kibabereye ingaruka mbi ugasanga baratandukanye kubera ico kintu cama cabaye kiguma kigaruka umuntu agasaba imbabazi bakazitanga mugano ugasanga nicone maze na za mbabazi yarazitanga mugano ugasanga nicone gitumye urugo rusambuka okay urumva ikintu nk'ico naho nyene umuntu ego gusaba imbabazi urumva arasaba imbabazi kandi akazihabwa mugana urumva nk'umuntu aba afise ubwenge ntiwocuguma ugisubiramo uri umuntu ufise ubwenge uri umuntu uwo mugabo wawe umukunda uri umuntu uwo mugore wawe umukunda ca kintu coguma kigaruka kuko nambe usavye imbabazi uca wiga nyene ukavuga ubu nkwiye gukora iki bica bisaba yuko nyuma y'imbabazi nawe uca ufata decision ukavuga ati nukuri sinzosubira kino kintu ntigisubire kuducanisha canke nyene utaranasaba n'imbabazi ukabanza gufata decision ukavuga ati rero sinzongera kino kintu ngoma ndabusaba imbabazi kandi ntabwo nzogisubira hari wose imbabazi atarafata akayifata ingingo mu nyuma bivanye n'umubabaro vyari vyamuteye hari n'ubanza gufata ingingo nyene imbere yuko ashobora kugira nte gusaba imbabazi urumva yaba umugabo yaba umugore niyo cagoma muri vya bindi urumva navyo umuntu nyene ararambirwa akavuga ne asaba imbabazi acabona ntabwo nta nubwo bari kanasaba imbabazi bari karankinisha no mwico gihesha vyifata mu gute mu gihe bigumye bigaruka cane aho nyene urumva biba bigoye uca wibuka yamabanga kuri karutare mana yanje uca wibuka yamabanga muri babiri na pasiteri hamwe mama ko murasezerana wari wibaza ni he kuri karutare no sari imbere nariko niyumvira kare inyigisho zavuzwe kare turi kwikanisa ngo jewe ndiyemeje kuzokwihanganira umugore wanje umugabo wanje mu makosa au mu mahigwe no mu marusha urumva mu mahigwe no mu marushwa muri ayo marusha haba harimo na ya mageragezwa nyene vyabibaza guteza nyene ibiki byose biba birimo urumva ngo uca wihangana nubwo mubwire yuko hari abagabo batatanga imbabazi ku bagore kubera hari akantu bavuze ngo ati ngo sinzi nk'abagabo ngo nanje ndabikubwira bagomba kuvuga yuko hari abagabo batatanga imbabazi bariho nyene nahora numva bariho usanga badatanga imbabazi abagabo kubera ukuntu nyene muremwe mufise umutima ukomeye kurusha uw'abagore asanga nyene bafise umutima ukomeye kurusha uw'abagore rero hariho abagabo nyene nk'umugabo kugira ngo umugabo aravuze ngo madame imbabarira sheri imbabarira y'amazina sinzi umugabo aca bugufi nyene akavuga ati imbabarira uwo mugabo no kuri Imana izomujana mu icuru kubera abagabo benshi ntibagomba gusaba imbabazi abagore umucume ngo barasuzuguritse mengo baragayitse ariko ivyo sivyo ni kwihagarara ko nk'umugabo dressing menye ngene no bisigura nyene mugani nk'umuntu w'umukristo azi yuko ariko arasenga akeneye kuja mu ijuru akwiye kugira akwiye gusaba imbabazi akamenya yuko umuntu ari umuntu nyene acumura mugana umuntu nyene adasaba imbabazi nawe Imana ntizomuharira azoja mu ijuru ryo kwandi ijuru rizojamo abantu batanga imbabazi kandi basaba imbabazi rero urumva yaba umugabo yaba umugore imbabazi zamaze ikenewe nyene nkuko wabivuze
kubera nyene ujya munsi nyene babisezerana akavuga nyene sinzi no mu bazungu ngira ngo hariho abo numva bavuga twiyemeje kuzobana imyaka ingahe sinzi oya pana kuyisenge bijya ni muri leta gusa ngira ngo ni muri leta navyumva gutyo numva babivuga ati ntibiyemeje ko bazobana ubuzima bwose ivyo tubireke navyumva gutyo narinzi ko ariko biri ngira ngo ni nk'abarya aba boyfriend n'aba girlfriend gusa usanga bavuga ati ngo twibanire imyaka iyi ata mariage tugize mariage nta ngwa tutagize naho tuzovana sinzi mugani ndibaza nko ku bagabo aho muri rusange nk'umuntu urumva ni ko umuntu abateye ndibaza n'ubovonga ati ngo abagabo bamwe ntibasaba imbabazi ngo kubera n'abagabo ndibaza ni ko umuntu aba ateye ni nka basi n'umugore usanga nawe nyene atasaba imbabazi atemera amakosa kandi adasaba umugabo wiwe aho atemera amakosa ugasanga nyine ntiyemera amakosa aho ntasaba imbabazi ugasanga ni kone yimereye nk'umuntu urumva yoca yubaka urugo gute nyamugore aho nyamugabo kubera umugabo mengo usanga umugabo aca yihangana ivyo ni kwa kuntu Imana itanga abantu babiri batandukanye ugasanga namba umwe agoye umugore agoye umugabo nabo n'umuntu w'umunyamahoro yimereye neza mugani urumva mu gihe umugore nawe yoba ameze gutyo akaja asanga n'umugabo nyene ntabwo ari umuntu nyene yitonze nyene ibintu aca bifata biri ngaho tune wumva bohava bubaka urugo ivyo nyene tubifata mwacagiye umugore aba yiganza umugabo nawe ari umuntu yiciriye make aho birashobora gukunda nyene umugabo akihangana akavuga nta kundi narigorewe nyene urumva mugana byo nyene uwo mugore aho yoba ari hose yoba gowe kubera nyene umugore n'umuntu akwiye guca bugufi cane n'umugabo naho nyene bibagora no kugerageza bagasaba imbabazi abagore babo kugira ngo babashe kubaho mu rugo bishimye kumva ndafise umugabo wankunda mugumva umugabo atagusaba imbabazi nta rukundo nyine abagufitiye usanga gwa rukundo ruza ruragabanuka kubera acavuga je ndamusaba imbabazi namukoshereje mugaje ntigera asaba imbabazi uko biri kusa arashobora kuba atankunda ibyo birumvikana kubera umuntu mukunda ni ngombwa nyene wakoseje uvyemera usabira imbabazi wicishe bugufi umva muri rusange ku bantu bose mu buzima naho ubura umutegetsi umeze naho ufise ibiki ungana gute ubwirane wakoseje ni ngombwa wicishe bugufi hanyuma usaba imbabazi nyamuntu wakoseje ico ne kiranga umuntu ngo ati afise discipline aho afise intuzenya afise ngo amavuta y'Imana nari kuza murasaba imbabazi mwabaga mudasaba imbabazi abagore banyu mwicishe bugufi wakoseje niwemere uburyo nawe nyene aca gukundana cane kurusha bamaca guha icubahiro kubera ngo abagore ngo abagabo bagomba icubahiro ku bagore babo abagore nabo batange urukundo urumva wishije bugufi ku mugore wawe wakosheje ukamusaba imbabazi ucuronkeraho ahubwo n'icubahiro ashutari bwabone ndibaza ngira ngo abo usanga mugani bimeze ugasanga waca wiyumvira ngo ati ngo ngaha ndamusabye imbabazi ngo acagaya ngo acagirane ugasanga nivyo bibaye rega nivyo birashika hari usanga babitinya kubera bishobora gushika ugasanga umugore amusabye imbabazi birabaye hanyuma kandi kantu acakagira nyene kugira yigenze uramusabye izindi imbabazi acagira ntigerageze kajya kandi kantu bukebuka kumagerageza mu nyuma uzosanga yakubonye mbega nk'umubono niko nabivuga umugabo wihagarare ko naho no sheri mugani uri mu makosa kweri ni vyiza yuko wicisha bugufi ugasaba imbabazi ku mugore wawe ku muntu wari wese wakosheje mugani utari mu makosa ntuzokwemera ikintu utakoze ntuzosabe aho ntuzokwigera usaba imbabazi ku kintu utakoze kubera nivyo si vyiza nkaho umugore yo gusaba imbabazi ukamenya yuko ico kintu utakikoze ntuzocemere ego hari gusanga wihenze ukavuga ngo ati je nta kimwe nakoseje hanyuma mu nyuma ukibuka kumenga ndaragakoze kajya kantu ugasaba imbabazi kubera wibutse ugana ahandi utakoseje ndibaza ntabwo usaba imbabazi ku kintu utakoze none atabikoze kandi ntawe utanga imbabazi ku kintu batamukoreye
yani ivyo tugaruka hahandi nyene woshobora kuba wacumuwe ko mugani bivanye umugani ivyo bikora ku bakristo nyene bizera Imana kugira ngo yironkere ya mahoro akaba ariho nyene avuga ati nyene nta kibazo cewe we wankoreye ikintu nagushavuriye mbabarira kandi atari we yacumuye ivyo tugaruka hahandi ariko ivyo ndibaza ngira bikorwa ku bakristo kweri abandi bantu nyene bibereye ngaho tusinda vyibaza koza gusaba imbabazi atacumuye ngo agikeneye amahoro yo mu mutima sinzi. Okay. Imbabazi zirakenewe mwabagabo mwe imbabazi ku bagore n'abagore mugari mwibihe menga n'abagabo ku bagabo mwibihe gari ngo azabagabo ku bagabo n'abagore ku bagore ivyo naco ndabivuga kuko n'Imana ntinavyemera nta nuko nabizi so bigiri indi type tuyage mu bihe bya none abagore bagenda ku bandi bagore abagabo bagenda ku bandi bagabo ivyo naco ndabivuga ko ntabwo ndabizi ndavyumva gutyo twese turavyumva ko nyene n'ubundi ivyo tuzi n'ivyo twavuga ko byo twumva ivyo naco nabivuga ko je sindabizi abasanga ndiko ndabesha n'ivyo ntazi sinoza kuvuga ibinyoma kuri kamera se ibinyoma kandi biboneka kandi noca ntabwo biragaragara ndavyumva ko bihari mugara kubera biri ku mugaragaro izuba riva ntabwo ndabizi ivyo ntitwobiyaga ni urukundo ni urukundo ahubwo nyene shosha tuyaga ku rukundo mbega urukundo ni gone rutuma abantu bakundana kandi batatandukanye basanga ibitsina ubwo si urukundo ni ibintu byo mu gihe c'iherezo nyene mugabe bone bavuga ati ni urukundo ngo jewe ndamukunda no namubonye afise agaso none urukundo rugabo Imana ibatabara abo bantu barazimiye baragowe n'ukuri. Okay. I podcast aho iyi video tuyirangije ngaha tuba tuyaze byinshi twahereye ku muntu ku bantu ku bagenzi ku mugabo aho ku mugabo n'umugore ni ku ruhande rw'abagabo ni ku ruhande rw'abagore abakobwa uko nuko twagiye turumva ibitandukanye ufise icyumviro nawe cyane ngaho muri comment uzobugize neza dushimira wewe washoboye gushika k'uyu mwanya uri kureba bino video turagusabye ugire na thumbs up maze urungikire mugenzi wawe kugira nawe ashobore kubona ishimwe podcast maze n'ibiyago bizoza biraca ngaha ego sinzi ko twabaramukije neza ubwa mbere tugitangura video mwadutunga mwari menga ndavutse mwiriwe mwakeye gusa sinzi ubwo ko waramukije urumva baramukije mbanda baramukije kubera urimba ndi urimba ndi turashimira umuntu wese ingempe shereye nawe abasezere abashimire kandi mugaruke tena mugarukane n'abandi iyi video wirungikire mugenzi wawe brother wawe sister wawe papa wawe mama wawe umuryango wose suko none turabashimiye cyane abadukurikiranye mwese Imana ibahetse kirebaho umugisha nubwo ntabaramukije ariko nta kibazo umugabo baramukije naje mba ndabaramukije nta ngorane murabizi hama izo twayaze n'ivyo nyene imbabazi zirakenewe ku mukuru n'umuto kuri buri muntu wese imbabazi ni nziza zirubaka urugo ziratuma umuntu aba umukristo yidegemvya yumva nta bintu bimuboshe agira amahoro yose amahoro yose mu mutima kumva nta kibazo rero turabashimiye cyane Imana ibahezagire Imana ibazigame turabakunda cyane Yesu abahezagire ego akazina ni kakandi nyene nije imbere Dieudonné turi kumwe Anita Irakotse tuzosubira kubona twabonana bye bye mwese peace